Hello guys, mumeze bom. Reka dore ku inkuru ya Leo Messi murazivyuwe nivyo maze imisi bivugwa niyo mpamvu ariyo nkuru tuza turaherako kugeza bivuye mu nzira. Leo Messi yaduheruka ku munsi weje papa wiwe Jorge Messi ava muri Argentina agiye Barcelona kuganira na Bartomeu baganire kuri kazoza y'umwana we badiskite muribuka yuko intembero ya papa wa Messi aruka abwira Bartomeu ati umwana wanje shaka vemo y'umugwi umwana wanje kandi atezwe kugenda ku buntu ziya seti samire mwivugisha ntazihari niba mudashaka ko agenda ku buntu nimushire ku igiciro ciwe umugu mwipfuza umugure Bartomeu akavuga ati no umukinyi n'uwi wacu tutamugurishije ntahazoja n'uwi wacu kandi natwe dushaka kumugumana uyu munsi rero niho hategekanijwe inama yabo iza kubahuza kugira hamenye biza kuvamwo tumenye kazoza Messi mu vy'ukuri. Papa wa Messi akishika ku kibuga c'indege mu masaha 4:03 mengo naje ku kibuga c'indege Barcelona abamenyesha amakuru baramwakira ari benshi bamubaza ibibazo vyinshi hariho wamubaje ati none vya Messi mese gutega mutama atari mwaragenda ati muze hati oya navyozi nta kintu na kimwe ndabizi ko atari gukunda bibona biragoye kaguma mu uyu mugwi mumenyesha amakuru arongera mubaza ati none Man City bimeze gute tiyashobora nyene kuja muri Manchester City ati mura muzaha mwishura ati muri aka kanya tina kintu no bivuga ko guys tina kintu ndabizi ko ivya Man City canke vyakwa tigusikizwe ico nuko bigoye kaguma mu uyu mugwi ni vyinshi vyavuzwe kugeza n'iyi saha yo nama ntiraba bimenyesha bako bitandukanye bivuga yuko papa wa Messi yavuganye n'abavoka biwiwe bakorana bari kumwe kugeza n'uyu mwanya ntibarahura na Bartomeu ngo baganire nama ntiraba bivuga yuko ushobora kuba mu masaha y'uyu munsi ari imbere cyangwa baze babona nejo inama ntiraba guys ntiraba ntituramenya kazoza ya Messi neza ijana kwijana tukiri kuri iyo nkuru ya Messi nyene Cadena Ser cyo kimenyesha amakuru cyo muri Espagne cyo kivuga ati Barcelona na Bartomeu biteguye kujana urubanza gushinga urubanza bagende kurega Messi n'umugwi uzomusenyisha biramutse bibaye akayivamo impamvu cyo kimenyesha amakuru gitanga kivuga ati Bartomeu avuga ati mwe bose baraziri mu masezerano yiwe nitutemera kumugurisha tuzoshinga urubanza atari uko umuguzi umusenyisha utegerezwa kuduha miliyoni amajana z'amayero urumva Bartomeu nubu acahagaze kuri yari rizi close yayindi Messi babwira yuko yahiranye n'iyi sezo Bartomeu aracavuga ati no ati umugwi wose uzihenduka musenyisha tuzatugenda gushinga urubanza turege uwo mugwi tunarege Leo Messi kandi turizeye yuko atavyo bokora kuko Messi birazi ko ari umukinyi wacu ntavyo bokora aramutse avuze na hakati uva amateza kumara isezo igiye gutangura atamugwe n'umwakiniye Bartomeu akaba rero ewana akijyanye kuri Messi nta mvana ngaha amakibaza impamvu atamurekura rumwe mu bakinyi bigeje neza bagakorera ibishoboka uwo mugwi ariko Bartomeu ati uyu mukinyi nta nahamwe njana bamwe bantu mushobora kubaza impamvu Bartomeu ari maragwana cyane kuri Messi impamvu ni iyi nkuko ikimenyesha amakuru Sport Bible kivuga Bartomeu aramutse Messi aramutse amujanye ngashobora guhana ingorane zikomeye kugeza yashobora no gufungwa ati kubera iki hari ukuntu isezo igiye gutangura musinyanira n'amakampani hakabaho n'abantu bajye bajema bagura amatiki bajye bafana hari abafise tike ya sezo yose bajya rero ati ivyo Messi aramutse agiye intuze ya ubwiyongere bwabo abafatanya bikorwa hari ikintu kinini bazohomba abo bafana bazobihomberamo bivuga ko bashobora kuca bagenda kwitwarira Bartomeu sauf akikura mu mufuko akabasubiza amahera yabo kuko ntiboca banganya mutahe amahera batanze ntiboca bayandika ni Messi yagiye ari umwe mu bakinyi bo bari gushingirako yari gutuma ivyabo vyamamara bakananezerwa ati rero bategura yuko Bartomeu yoca agenda gufungwa canke akabasubiza amahera agatanga amahera kuko ivyo baba basizanye nuko Messi teza kuzo bari mu uwo mugwi kari nimwe mu mpamvu rezi tuma Bartomeu ajyama kuri Messi adashaka kumurekura urabona kari kibazo kuvyerekeye naho Man City papa we yavuze ko atakintu na kimwe yabivuga ko muri uwo mwanya tije nta na kimwe nzi gusa icyo mwamenya nuko umuyobozi wa sport wa Manchester City nawe ari Barcelona rimwe arabikurikirana hafi na hafi yagiye Barcelona kugira bizeye mworohere
bize mworohere kudiskita hakiri kare kuko amakuru atandukanye bivuga mukamenya uko yandi makuru avuga yuko Messi yamaze kwemera ya kontra ya Manchester City ya kontra y'imiliyoni amajana 7 z'amayero mu myaka 5 umuntu azoyihembwa akaba yohembwa miliyoni zirenga 100 z'amayero ku mwaka kuko yohembwa mu gihe cy'imyaka 5 itatu akayikina muri Manchester City iyindi birakayikina muri New York City muri America kuko nico kimwe na Man City. Tugiri kwiyo nkuru nyene ya Messi abakinyi batandukanye bagiye baravuga kuri Leo Messi nk'umusatiriza kiri muto wa Manchester United Mason Greenwood we yavuze ati gukina na Messi gusa mu kibuga kimwe duhanganye ati jezo bari ndoto zibaye impamo umva n'abantu n'abatari abakinyi ba Man City canka abafana barifuza kaje muri Premier League ati kumubona gusa duhanganye jezo bari ndoto zibaye impamo ariko kandi ndazi ngo sikuri jewe gusa ni kuri buri muntu wese abagipfuza ukina mu kibuga kimwe na Leo Messi ngaha mu Bwongereza kuko Mason Greenwood yamenyesheje irindi jambo ryagiye rasirikira cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ni ikibazo kimwe mbega Messi namutsagiye Barcelona izoca ibika nimero 10 ntizisubire kwambagwa mu mateka yayo. Iryo jambo rero n'ingyo ryagarutse ko ryavuzwe na Ronaldinho muri 2018 aho yagize ati Barcelona ikwiye kuzoca ihagarika nimero 10 kayibika ikayiritiyaringisha Messi yaramuka hagaritse umupira w'amaguru none kagiye kuyivamo. Barcelona iteguye kucihagarika iyo nimero nko Ronaldinho yari yarabisabye 2018 kazi reka turindire kene mukwiye kumenya mukinyi hagati wa Barcelona nyine Frankie de Jong wavuga ati naho Messi rimwe aravuga gashobora kugenda yavuga ahantu arimo ritegurira Nations League mu guserekera igihugu b'Ubuholandi ati naho Messi bivuga ko ashaka kugenda n'amaje mavuga yuko ashobora kuyivamo ati aracari muri group y'abakinyi ba FC Barcelona ati ya WhatsApp ati n'ubu turacari kumwe naho bivuga ati muri group aracari muti narayivamwo guys reka turindire mu biraja gusa cyo mwomenya iyo nama yahuje igiye guhuza Bartomeu hamwe na papa wa Messi George Messi iza gukemura vyinshi n'imiburiburi iyindwi ntizohera ivya Messi bitaraja ku murongo. Reka turindire tukiri kuri FC Barcelona nyene Bayern Munich yamaze kwemeza yuko Philippe Coutinho agiye gusubira i Barcelona nyuma y'imyaka 3 ayikinira imyaka 3 nyuma y'imyaka umwe w'intizanyo ayikinira kayitwarira ibikombe 3 hamwe na Champions League. Philippe Coutinho akaba agiye gusubira i Barcelona akaba agiye gutangura imyemenyerezo n'abandi bakinyi ba FC Barcelona bamaze kuyitangura. Turi kuri FC Barcelona nyene Arturo Vidal ngo yamaze kumvikana na Inter de Milan ati umuaja wewe cyangwa umuhagarariye harimo arakora cyane kugira bomvikane gusa ngo ahantu hari kibazo Inter de Milan ngo nishaka kuriha amahera impamvu idashaka kuyarira ngo nuko Arturo Vidal yamaze kubwirwa yuko atazoguma muri FC Barcelona. Inter de Milan yaciye ati nta mpamvu rero kumutanga kwa mahera mu gihe batakimushaka tuzorindira bamujugunye tumwitore tutarize kuriha amahera. Reka turindire tukuri kuri FC Barcelona nyine kuri Lautaro Martinez kuva mu mwaka uheze avugwa nta kintu gitomeye kiravugwa mu minsi heze byavuzwe yuko kubera Leo Messi agiye kuyivamo ngo nawe ngashobora kuca bivamo akareka kuza gusa andi makuru yavuze uyu munsi nuko diri yiwe cyangwa ivyiwe bishobora kuva mu nzira mu ndwiza aho Barcelona ngo yiteguye gutanga miliyoni 65 z'amayero bakamenya ko Inter de Milan yashakije na 10. Iyi mpamvu Barcelona yizera yo kizo muronka gushaka kuzokikoresha Vidal nyine muri Inter de Milan ivuga ati reka dukoresha ikibazo cha Vidal kugira namwe muduhe Lautaro amahera gabanuke binacemo. Reka turindirize vyose ni mu ndwiza tukiri kuri FC Barcelona mbere yuko tugiva ko reka tuvugira ijambo ya Marc-Andre ter Stegen yavuze ku mukinyi wo hagati wa Bayern Munich Thiago Alcantara mu Espagne. Thiago Alcantara yahoze anakinira Barcelona kaza kugivamo aho ter Stegen yagize ikintu amuvuga nkuko kimenyesha makuru Bild cyo mu Budage kibivuga uyu munyeza mu FC Barcelona nuze ya ter Stegen yagize ati no kwishimira gukina mu mugumina Alcantara nga muri Barcelona ati ubujya kinamwo ubujya ryosha umukino n'ukuntu yigenza ati n'umukinya adasanzwe ati nimwe mu bakinyi bashobora kudufasha ibintu vyinshi nga muri Barcelona ati aramutse adusinyiye byo bari ibintu vyiza kuri we no kuri twebwe nk'uko kimenyesha makuru BT kibivuga ati ter Stegen
ni umufana akomeye cyane wa Thiago Alcantara mukamenya ko yavuye muri FC Barcelona nyimba nibuka neza ni 2011 mu vyo muri 2011 hagati ya 2011 na 2014 aja muri Bayern Munich ku miliyoni 200 z'amapaundi. Reka tuje kuri Real Madrid. Real Madrid reka duhere ku inkuru ya Eden Hazard. Eden Hazard guys murazi yagize sezo atari nziza cyane aho yaheruka no kuvuga ati je nimuze muncira urubanza mwisezo yanje ya mbere ati muze muncira urubanza mu mwaka wa kabiri ati mu mwaka wa mbere kwari kwiyaminiya kwari kwiadapta ati rene nimuze muncira urubanza ati uyu mwaka wa kabiri ngiye gutangura iyi sezo abari muze muncira urubanza ati iyi sezo mugiye kubona Eden Hazard wo muri Premier League mugiye kubona Eden Hazard wo muri Chelsea akora ibintu kandi bikaryoha. Eden Hazard rero umumenyereza w'umuguserukira gihugu wa Belgique cyangwa w'ububirigi yagize cyamuvuga ko aho barimo baritegurira inkino za UEFA Nations League. Eden Hazard ikintu cyambere mwo kwiye kumenya kwiyo ntuzeya Eden Hazard ngo yifuza kuguma akorana na Zidane akaguma mu myimenyerezo ntagende gufasha umugwi we muri za nkino za UEFA Nations League. Ati impamvu nuko yashaka ko yumvikana agenda Zidane akamwigisha style ziwe zo kumukinisha ukuntu yo mugenza kugira Eden Hazard agaruke mu bihe vyiza. Ariko umumenyereza wiwe wo mu gusekera gihugu Roberto Martinez uyamubwiye umumenyereza wiwe Roberto Martinez uyamubwiye ati oya aho kuguma ngaho ukora imyimenyerezo gusa tijembo nizinkino za UEFA Nations League arizo zotuma witegura neza kuruta aho gukora imyimenyerezo. Umumenyereza rero niwe yagize icyamuvuga ko yavuze ati ubu Hazard kujisho gikirenge cyangwa kuri cheville yiwe ati ibintu bimeze neza ati muri kino gwa Manchester City yarakinye nta kibazo na kimwe ntabo bale na bamwe yumva ati ikintu gusa zo akeneye ubu no controller carrière yiwe nakamenya ukuntu azarakorerwa ibipimo imbere y'urukino n'inyuma y'urukino akamenya yuko ameze neza kugira abandanye kwigeza neza. Ati Hazard abandanya avuga ati Hazard yaragize uruhara rukomeye kuri Real Madrid itwara igikombe. Ati tuvuze nka match zabahuje na Eibar na Valencia yarigenje neza arerekana aratanga mood muri groupe. Ati he had not returned. Ati iyo atagaruka iyo ava mu mvune ntagaruke ntagaruka kwigenza neza akoresha ama penalty yigenze neza mu buryo buke. Ati byari gushuka ko Real Madrid idatwara igikombe cy'uyu mwaka niko Roberto Martinez abibona. Reka turindire tukiri kuri Real Madrid nyine hari inkuru mbi yuko umukinyi wayo w'imbere Marco Asensio nyuma y'umwaka urenga ari mu mvune yongeye kugura iyindi mvune mu guserukira gihugu wa Espagne muri yitegurira inkino za UEFA Nations League. Asensio bikavuga ko gusa kw'imvune yagize idakomeye kuko azomara hanze hagati y'imisi 4 n'itanu urumva yagize imvune ku ivi gusa ngo sivye hatari ashobora kumara hanze hagati y'imisi 4 n'itanu. Ikindi mukoye kumenya kuri Real Madrid nuko urukino rwa mbere yari kuzohera ko muri La Liga gwari kuyikuzana Getafe itariki 13 z'ukwicenda gwimuwe igihe kitaramenyekana. Real Madrid kazoca itangura gusezo ya itariki 21 z'ukwicenda ikina na Real Sociedad ku kibuga ca Real Sociedad nyene. Imbere ko tuva kuri Real Madrid mwamenya ko umukinyi wayo w'imbere James Rodriguez yamaze kwemenya na Everton ya Carlo Ancelotti kwisinyira imyaka 3 nkuko bimenyesha mu bitandukanye byasindutse bivyandika turi muri Espagne nyene. Thomas Partey umunyagana umukinyi w'imbere wa Atletico Madrid imashini ngo yamaze kwemeza yuko ashaka kuja muri Arsenal gusa ngo ahantu hasigaye ikibazo nuko Arsenal yoyo kugira imusinyishe ngo izobanza kugurisha abakinyi kugira ironke miliyoni 44 n'ibice 5 z'amapaundi Atletico imushaka ko. Tukiri kuri Arsenal nyine ngo umukinyi wayo ku ruhande rw'iburyo Hector Bellerin ayama difuzwa n'imigwi nka Bayern Munich hamwe na Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yongo yamaze gutora miliyoni 25 z'amapaundi zo kumutanga nk'uko ikimenyesha makuru The Guardian kibivuga. Tugiye mu Budagi ikimenyesha makuru Bild kiti Kai Havertz yakoze ibipimo vy'abaganga kuri uyu wa Mungu i London muri Chelsea. Ati yasigaye yuko atangazwa nk'umukinyi wa Chelsea yakaba ari ngambo nkuru nziza ku bakozi ba Chelsea
mbere yuko tuva mu Budagi twabwire ko Bayern Munich ngo yatanze ubusaga miliyoni 12 z'amayero Inter de Milan kugira isinyisha Ivan Perisic ku buryo buhoraho karika kuba intizanyo gusa ngo ntibarumvikana kubera Inter de Milan imushaka miliyoni 15 z'amayero. Tukiri mu Budagi nyine ngo Manchester United ntiraheba ivya Jadon Sancho ngo ni never give up ati izoreka kugerageza ivyo kumusinyisha ngo igihe uyu mukinyi ubwiwe azokwigira mu bitangaza makuru avuge ati sishaka kuva muri Dortmund ati mugira ataravyitangariza mu ruhame mwitangaza makuru. Manchester United ngo ntiteguye kumuvako ngivyo kumusinyisha ngo yivemo. Mbere ko tuva kuri Manchester United ni inkuru nziza izagituma abafana ba Manchester United cyangwa amashitana tukura barara basinziriye neza aho bamaze gusinyisha umukinyi wo hagati wa Ajax Donny van de Beek ikaba ari Donny bikaba byamaze kuba official. Manchester United bamwakiriye vyaheze. Donny van de Beek akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 5 muri amo mashitana tukura akaba yaguze miliyoni 40 z'amayero. Inavuga rero yuko uyu musaza wo kwambara nimero 34 mu mugongo mu rwego rwo kwitura canke kuba canke gushigikira umukinyi bahoze bakina na Abdel Hakim Nuri yigeze kugira ikibazo cyo kuja muri koma kuva 2017 gushika 2020 mu rukino Ajax yemera kina gwa kivandimwe ariko mu mwaka mana kwezi bitangaza arava muri koma akaba rero yahora yambara nimero 34 muri Ajax. Tiremo rwego guko Van de Beek mu rwego kumuha agaciro no kumwereka yuko atari wenyine canke bamwibagiye akaba yesemo yuko azo kwambara nimero 34 muri Manchester United. Abantu benshi bakaba bamushimira bwati wow no mwana mwiza. Reka makuru yaje tuyabandanyirize muri Juventus nyuma yahebwiriye Gonzalo Higuain bro washaje nabe yundi mugwi bikavuga ko ashobora kuja muri Amerika canke muri za Qatar. Juventus yoyo yamaze kwemeranya ibintu vyose na Luis Suarez amasezerano azose nyamushara zohembwa vyose bamaze kuvyemeranya. Igisigaye nuko Luis Suarez yumvikana na Barcelona yuko yasaye Barcelona ati kugira ndahave uzoanza 10 miliyoni 14 z'amayero. Igisigaye rero nuko bumvikana Luis Suarez na Barcelona hama Juventus ikashitira Luis Suarez mu mwaka uza tukabona ubusatizi bwa Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo na Luis Suarez muri Juventus. Mbere ko leta tuva kuri Barcelona bwa nyuma nuko hari amakuru yavuze yuko Wijnaldum yaramaze imisi vuga ko Wijnaldum yamaze kumvikana na Barcelona agiye kuyerekezamo vyaheze bizoca binatuma Thiago alikanta muri Liverpool. Gusa nani makuru yazize gusohoka ubunyine avuga yuko Barcelona ihije guhakana makuru ikavuga ati twebwe ntiturumvikana nta naho biragera turacyari muri saga ya Messi ivya Wijnaldum sinzi yo mu bivanye. Amakuru akawaruka vugwa reka turindire ibyo bizoherera. Gusa hari amahirwe menshi nuko Wijnaldum azokina Barcelona hari transfer urebe kavuga ati izi niyo vyegenda gute ziri transfer zitegerezwa gucamo mu uyu mwaka. Reka turangeze ngahe iwacu mu Burundi. Mohamed Amis benshi muramuzi ni umupeta kiri mutoyi yigenza neza ku makorosi w'umuwinga w'umukapo mu rukino rero mugwi wiwe wa Hiracle Armel gwa kivandimwe uhejeje gukina no mugwi wo mu ico gihugu nyene c'ubu Holandi umugwi witwa Utrecht. Umugore wa Mohamed akaba yatsinze ibitsindo 4 mu busa. Mohamed akaba yatsinzemo 2 wenyene aho yanatanguye mu kibuga igitsindo cya mbere akaba yagitsinze ku munota wa 4 w'urukino ikindi gitsinda ku munota wa 54. Tukaba tumukeje cyane tunamutera intege aho amaze imisi yigenza neza mu nkino za kivandimwe akina aho rero umugwi we ugiye gutangura sezo mu misi giye kuza kuko kwa rukino wa nyuma kwa kivandimwe bakinye turinde uko nazigenza muri sezo turamukeza kuba ari umukapo. Hey guys, sasa rero mugira ibihe vyiza Imana ibazigame ibahezagire kwakiragira sabone moyikora cyane subscribe habanditse sabone simu yawe muri France hakabanditse subscribe simu yawe mu Congereza urashobora rero kuyifyonda nta ngorane ubudushigikiye ubuduteye n'intege. Ngashobora no kugira partage muri groupe za WhatsApp cyangwa za Facebook
naho budufashije ukaba utweretse ko turi kumwe guys. Murakoze, Imana ibahezagire, Imana ibampere umugisha.